ngaha mu Burundi. Niwe tangiye kuzana mama w'umuhisi Kanumba ngaha mu Burundi. Niwe yamenyekanishije filime y'u Burundi mu Rwanda iramenyekana. Niwe yanafashije umuhisi Saidi Braza kugaruka kugira izina mu Burundi, naho Imana yamwakiriye umugambi bwayo. Mutama warakoze n'igiki twagushimira, yarafashije benshi ngaha. Reka tumuhe ijambo, amashi kwanza meshi. Reka tumuhe ijambo agira icyo ashikirije n'icyo aterereye. Murakoze. Baruru ngo ndi mu nkono murakoze cyane kumpa ijambo. Nari ntangiye kuvuga numva umengo ngiye mu mubindi. Twebwe iwacu twakuze tugana Kagwa, hariho ikintu bita intango. Yuriko donge nyirijwe ariko umengo uri mu ntango. Intango sinzi mweko muyizi. Hama rero ndanezerewe kuba ndi muri kino kibanza. Kandi ndabashimiye ukuntu muvuze ibikorwa maze gukora nkiriho, kuko hari abantu benshi badakunda gushimira umuntu akiriho. Ndazi ko nakoze byinshi muri sinema ndundi, n'abatabivuga bibari ku mutima bazobivuga narapfuye, ariko igikuru nuko nabikoze. Hama icambere mu mbabare kuba nashitse ntevye. Hari ibindi bikorwa twari twaciyemwo kwa Rivera natugaburiye turajya turahaga, niyo mpamvu ubona navyibushe. Nagiye muri ville ntavyibushe, ariko mvuye muri ville vyibushe cyane ku buryo no kuduga hano hantu ntivyanyoroheye. Ariko rero nera ambabarire kuba nacerewe, ariko igikuru nuko naje. Hama ndanezerewe kandi kona gisaza baregeranye baje diaspora nabone ngaha umunsi wa mbere ndamubona kuri aeroport. Nibaza yarahageze ubwa mbere, aho nyurayo bwa mbere mbona umutama kuri aeroport. Ndavuga ati kabisa birashushe, iyi filime izobikaze cyane. None kumbe cyari bimwe ariko murabitegurira. Mwisanzwe felicitation cyane kandi kuhaje muri systeme mwacishijemo, kuko arageze igihe abantu bose bavuga mwebwe. Burya rero kugira utegura akantu gatuma abantu bose bavuga wewe, biba ari ibintu byiza kubera ko uriko urategura inzira ya sinema, kandi izere ko na filime izoba nziza. Nibaza ko igikuru ari uko tuzoyikurikirana kuri YouTube, kubera ngaho ntitwashoboye kubibona uko twabishaka. Ariko jewe ndakwemereye n'uburyo gushigikira Zompe Malik zo gufasha nk'ukwezi kumwe, kuko niba ari imyaka nyuma y'ukwezi usanga nabyibagiye, ariko mu mushuhira nzovyibuka ndagushira community. Ndawushire kuri page yanje rabwa cyane, ndawushire ku mastati ahantu hose. Hama nini bagira uzonyibutse nzo ikibazo zo gufasha kugira ngo filime ishobore kugira kure dufashanye. Ama ikindi burya nkuko wabivuze, tugikora ibi bintu bya sinema abantu bibaza yuko ari umuyondi, ari umunyenga. Bamwe nkababwira ati ntibyoroshye nyabona, ibi bintu biragoye. Ndibuka nigeze gufata umunsi umwe ndi indege nja hanze ngiye gukora sinema, nca Nairobi, ndabandanya nca muri cyangwa guco mwizinga cyo muri Tanzania, Zanzibar, bandanya i Dar es Salaam. Noneho ngenda je ngaha nasize nkoze ibirori ku banyamakuru ko ngiye gukora ikintu gitangaje. Ariko mu nyumvira ingene usanga bigoye muri ibi bihugu by'abagwa agaciro. Je ngenda muri Tanzania twavuga yuko aza kunyakira nk'umustar, ko no ngaha nasize nkoze amateka. Ngeze i Dar es Salaam bamundege ndururuka bati ngenda saba Imana, Mungu wangu nifundishe kusema Kiswahili cha uzuri mbele ya watangazaji. Ndiga kabisa mundege na gani nasema Kiswahili cha bje. Kiswahili cha Tanzania wanakisemaje? Kweli kabisa. Naenda mundege najifundisha Kiswahili, naenda nasema mundege mpaka watu mundege wanaanza kusema huyu jamaa vipi, ni msazi au vipi? Kumbe mimi niko najifundisha kusema Kiswahili chenye tasema mbele ya watangazaji kule Dar es Salaam kabisa. Bureka rero ngereyo
nururuke bagabiza ministere wa Burundi ikirabonye ngeze hanze nabonye agapapuro kanditseko Nduwaya Bey gafiswe n'umukobwa kanditseko Nduwaya Bey wereka ndakabonye ragira ati ko kweli ayamuhaga Nduwaya vraiment achambie ukaribu sasa ngo taxi ko pale ukaribu twende nyumbani nuko yambari bimwe nari niteze ikata ngira ahantu waraona shikiye namaze iminsi itatu ntasohoka n'umuntu nari nagiye kwitaba taza no kunaba yansozuje ndavuga ati mana ibintu nibi abantu bari ngaha bazi ngo nagiye gukora amasinema ngo narenze kumbe nugaraniye ahantu mu nzu sinanatembera n'umuji wa Dar es Salaam urumva icyo nakoze uwo muntu haje acanyaka amafaranga nari mfise ngo yazane kugira tuzokora ibikorwa kujya ku mwana namwaye yose zigandize rofa no kugenda ahantu tuvuze ngo turagiye ahantu nabona ntaye mu rubisi twagenda duhagaze ukagenda ufashe kuvamba wo mu Burundi na bisi na Jesse naruka kora bisi ariko i Dar es Salaam aragenda nuriye bisi agenda nafashe hariya hejuru ugasanga Abatanzania hariho umugore afise hari inyuma apima nk'ibiro amajana ukabona kuri hejuru ngo nawe biri muri kubwa ubustani rero kumbe ivuga indani izo ni mboga bi nabona ico bita rero ubustani ngene bumeze amafaranga yose arahera ariko hariho aga $50 nari naziganije hano umufuka ati ntawomenya ndaho kavunja maze ukavunja ndavuga ati nabonye naciye hajya ndavuga ati kandi ndisimbira ahantu mfata kandi ayo rero nazi ko ndayafise muri ubwo buzima mpaka hameze y'Imana none iminsi 12 ko indege nayishe ya rero izo yaragari muri iki gihe ariko abantu bari ngaho baze tiyo mujamaha yaje utwika ibiko gasanga nk'abwirisha ari kumera uri kuragurwa hari rero nuko bivuze sinema ikintu kitoroshe twaratanguye turakora amalancement turakora gucarama murabizi bikatugora ukazana projecteur ugasanga yase kwa kugeze hari aribyo nawe nabonye wabuye navyo ndizera yuko iyo umaze kuja muri ibi bintu uramenya challenge duhura nazo bamwe bibaza ko twaje kuyobora siko bimeze je sinebura n'abantu bagaca bambwira ngo ngure ikiyeri ngo namandara ibintu byawe ngo ngura umusteri ngo namandara ibintu byawe masigura ati sha iyo timbe mu Burundi nta access d'office nubwo biraba wewe iciza nuko mbona ko message natanze yageze kuri yashikiriye abarundi ariko nta mafaranga mbaninjije kugira uzo bisigurira byoroshe gusa kubera ibintu tuba tubikunda turabandanya rero nawe ntuzocika intege ngo nagiye muri filime nshaka ibinone ndabuze nuza muri filime ushaka amafaranga mon cher ami ntuzosubira kubikora uzoca ubiheba gusa abakobwa rero musumbugisha guturusha kuko barabonye ko haro nabashavuye ngo berekanye umutama hajya hari nk'abagabo nk'ijana barindire kuza gukoresha baba diaspora niba mara kumenya yuko mutama kwari ugutwika ndaza abagabo baba diaspora bari muri sawa abantu baterera muzobaronka muje jewe ageze igihe ntanuza kwaka sponsoro nandikiye nk'umuntu abonye ndikigabo ntasubiza sige urazi ko bamwe bagongera n'abakobwa beza bajya data yenda mutumye apfa kwandika gusa urumva ngo ngiye ngo ngiye marketing muri G-Fresh production witwa nde agajawe je nitwa na none mwari mungene yego nashaka musomo mwanya ndikubiro ingubunyene acagenda mugo jewe nanditse message anishura urumva yata ariko rero biduca intege tunadukora ko tuba dukora ibintu dukunda nubwo batadushigikira nta kibazo ariko tuzobandana rero jewe ndiyemeje guterera ariko nzogutera mu buryo bubiri nzoguterera mu buryo bubiri nzogutera guterera amafaranga 100 ariko kandi reka naraheza busaba nibaja muri tournage kagira nk'ikibazo abikoresha bimwe mfisi bashaka kuza bavuga ati umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 fasha kamera amatara micro je gukora je ndabifise bakubiguterera ukagenda mugakora narijya uri kumwe na Aimable kandi nzi ashoboye ari umuntu muzima ntaco bitwaye reko bw'ivyo reka ngeza aha ndabekije amajambo ariko ndaguteye intege ubandanye kandi nta kabuza uzoshika gusa ntuzocika intege ngo byagenze uko abakwana
kwanka bazozana je barase kandi banyanga bangiza ku mwana mwiza ntabwo na kimwe uzokora ngo abantu bakwana ubaye umwana mubi barakwanga ubaye umwana mwiza bakakwanga jewe mbaye umwana mwiza baca bangitangure ni kibono ni kirofa kubera ko umwana mwiza gacubi kirofa urumva rero ni danje bino sino bishobora n'Imana ubwayo ntiyakuzwe na bose nawe uzohura n'abagukunda n'abakwanga ariko kuhaje manera filime ziteye intege murakoze cyane Imana ibahezagire amashi menshi cyane mutaragenda gata mu kibanza wavuze yuko umuterereye mu buryo bubiri uburyo bw'ibikoresho n'uburyo bw'akanoti nyene aronka igitoro uraza akanoti kaba gakenewe sinzi azoza kwishyuza ryari uno munsi ejo genda umuntu ukunda kubahiriza isezerano ibyo biraje ego mukomere amashyi cyane Mutama yadutanguriye Mutama